mu gihe muri bino bihe abakobwa bafise ibisusu binini bafise amabere asa nkaho ari manini ari ibintu binovuga ngo bigezweho kubera ko hari n'abatari bake bagize igihe bajana mu bihugu vya Burayi canke mu bihugu bimwe bimwe eka washaka na hano iwacu muri Afrika bakaja kwiteza kwishirisha ko kugira ngo bashobore kukwaguza canke bagire amabere manini co kimwe n'ibisusu binini. Hari abigeme bamwe bamwe nabo bafise ivyo bihimba bisanzwe ari binini nabo bavuga ko ari ibibazo gusa basanzwe bahura navyo, nk'uko ikinyamakuru The Sun kivyandika ngo umwigeme akomoka mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Nisha. Uwo mwigeme rero akaba aheruka gushira video kuri urubuga rwa TikTok rugize igihe rukunzwe, aho rero yagarutse ku bibazo bitari bike akunze guhura navyo nk'umugore asanzwe afise amabere manini. Uyu mwigeme rero afise amabere atari mato nk'uko vyerekana muri iyo video. Uwo mwigeme avuga ko kuba bamwe bafise amabere mato mato bagira ibibazo byo kuyabyimbisha canke kushobora kuronka uko bigenda kugira ngo abe manini, nabo ngo bafise ibibazo byabo basanzwe bahura nabyo. Nk'uko rero yabashije kuvyerekana rero muri video yashize ko imaze kurabwa n'abantu barenga 100,000 mu mwanya muto yari maze igiye ko uyo mwigeme yashoboye kwerekana canke gukina uburyo abantu bamuraba rero iyo ahuye n'abantu ijyambere nk'uko ico kinyamakuru The Sun cyo mu gihugu c'Ubwongereza kibandanya akibivuga. Uyu mwigeme akaba yavuze ko mu gihe abantu bariko baramuraba canke giharengana ngo nta kindi kintu na kimwe abantu babona atari amabere yiwe. Uwo mwigeme rero akaravuga ko bimwe mu bibazo bahura navyo ahura n'ibibazo byo kumenya byo kuronka ama couleur meza ya canke amabara meza y'amasutiye ngorosho canke isindiriya ngira ngo mu kirundi canke mu Giswahili niko babivuga, eka mbere no kuronka izi mukwiye kubera ko ngo imisi yose bagoma baronka nto cane. Uno mwigemera akaba anavuga ko mu bindi bibazo basanzwe bahura navyo ngo umuntu atokwibagira ibijanye n'umugongo usanzwe ubarya cane kubera ubunini bwayo, eka mbere n'ikibazo cyo kutaryama baryamiye inda. Ivyo rero uwo mwigema akaba yabishikirije kuri urwo rubuga rwa TikTok mu mavideo abiri yabashije gukora, aho yari yerekana ko bafise abakobwa bafise amabere manini bafise ibibazo bikomeye cane ngaho hanze kubera ko iyo abantu babonye canke ibintu uko bimeze kose ngo atakindi abantu babona atari ayo mabere yabo. Uwo mwigeme rero akaba muri abantu barenga 100,000 ntiyabuze rero abatari bake babasha kumwishuraho. Hariho abavuze ko atari byo, bavuga ati ntituvuze ko ari byo canke atari byo ariko turatahura by'ukuri ibyo mucamwo. Uwa kabiri akaba yavuze ko atobasha kumutera amabuye, nayo gatatu akaba avuze ko akaba yashoboye kuvuga ko nawe ibyo bijanye n'amabere manini ari byo abamwo buri munsi, ngo nawe uko arengana aharengana hose akaba atareka kubona umukobwa afise amabere manini arenganye ngo atakindi kiboneka atari ayo mabere yiwe. Uyu mwigeme rero nawe Nisha asanzwe akomoka mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nameje babwira, akaba nawe rero ataretse kugira ico abivuga ko, aho nawe muri commentaire yashimiye abantu bose bagize ama commentaire bamu compliment canke bamu hama compliment, ariko rero akaba abasaba ko energy mbi canke uwo mwuka mubi wo abantu rero ngo bo wegeza hirya. Charlotte w'imyaka 26 nawe mu gihugu c'Ubwongereza akaba nawe nyene afise ikibazo kijanye nuko afise amabere manini adashobora
gusuporta. Uno mwigeme w'imyaka 26 nawe avuga ko afise ikibazo c'uko uno munsi adashobora koza ivyombo canke ngo akora ikindi kigo na kimwe kubera amabere yiwe ari manini cane. Uwo mwigeme akaba avuga ko bitamworoheye mu buzima bwa misi yose kubera ko hampandi yo kwishuri kuba bamutwenga canke bamuvuga cane, eka mbere niyo asohotse ka wanashaka no kwambara adashobora kwambara impuzu abana bangana bashobora kuba bambara. Umwigeme avuga ko afise ikibazo c'umugongo nkuko abigeme benshi bafise amabere manini basanzwe bagifise. Uyu mwigeme akaba avuga ko yasavye kuri mituweli kugira ngo yasavye akoresheje mituweli kugira ngo ashobore kugabanirizwa ayo mabere, ariko bakaba batamukundiye. Operation canke ibijanye no kugira ngo bashobore kumugabaniriza amabere bikaba bifata canke bitwara amafaranga angana n'ibihumbi 9 by'amafaranga y'amapound, n'amafaranga atari makerero uharuye mu mafaranga ya hano iwacu. Uno mwigeme akaba avuga ko adashobora kwambara amasuvetuma meza kubera ko adashobora kugura amakomple. Murabizi ko hari abigeme bakunda kwambara amakomple, ariko rero wewe akaba avuga ko bidakunda. Uwo mwigeme akaba avuga ko bamwankiye, akavuga ko atari ku mpamvu z'uko ashaka kuberwa kugira ngo agabanye ayo mabere, ariko ngo ari ku mpamvu z'uko umugongo wiwe usanzwe ari ubunywenywe. Avuga ko ariko aregeranya ibyemezo kugira ngo ashobore kuja gusubira kubisaba, akaba umuganga wiwe umuganga wiwe yaramushigikiye, ico kimwe n'ibitaro bisanzwe bivura amabere navyo ngo bikaba bimushikiye kubera ko vyanapimye amabere yiwe ibiro afise. Uno mwigeme akaba avuga ko yambara kubigemingira basanzwe babimenyereye barabizi, akaba yambara rero taye ngo 38 canke 38. Uno mwigeme rero asanzwe afise imyaka 26 nkuko nenda babwiye, akaba avuga rero ko ubu ariko agishaka kuja guca mw'iradiyo kugira ngo rero barabe uko ayo mabere yiwe yagize yishe umugongo wiwe. Akaba avuga ko asanzwe anywa n'indi miti kugira ngo ashobore kuba yomererwa neza kubera ko ngo bisanzwe bimwafekta cane. Akaba avuga rero ko bidatahuritse ukuntu kugabanya amabere bishobora kuba bimutwa bisaba amafaranga ibihumbi 9 by'amapound, mu gihe rero gukora amabere bisanzwe canke kuyongereza ngo bisaba amafaranga ibihumbi 6 gusa. Uwo mwigeme akaba avuga ko ashobora kuba atahura abigeme bashobora kuba bashaka kwisubirije amabere mu gihe bafise manini, ariko ko adatahura igituma abantu bashobora donc bafise amabere matoyi cane bashaka kuyongereza gatoyi, ariko ngo adatahura impamvu abantu bashobora rero kuba bashaka kugira amabere manini cane. We ngo bifise biri naturel, ariko abantu nkuko bashobora kubibaza ko ari ibintu biryoshe ngo sivyo na gatoyi. Uwo mwigeme rero Charlotte akaba asanzwe afise n'ibibazo bijanye nuko hampande yuko ayo mabere amubaza ku mugongo, ngo asanzwe niyagaza cane, amabere arayagaza cane kubera ko aramurya, ariko kandi akaba anagira n'ibikomere munsi y'amabere ibicaye mu tuma. Rero ategerezwa gushiramwo ico bita ama serviette hygienique munsi, mu gihe rero aba ari mu gihe cici nkuko uyu mwigeme yabandanije abishikiriza ico kinyamakuru. Umwigeme ngo yagumye atega ubwoba kuva akiri ku ishuri. Akaba avuga rero ko kuva yinjira muri puberté canke umukobwa akura aja mu kigero c'abantu bakuze, ngo mabere yiwe rero ngo ntiyaretse kure kubandanya akura. Abaganga baramaze kumubuza ko adategerezwa gukora sport canke agabanye umubiri kubera ko ivyo bishobora kumubera bibi cane. Akaba avuga ko guhera ku myaka 22 no kuvuga arayize imyaka 4 ngo mubiri yiwe rero ngo abandanya akura aba manini. Ngo yanagerageje kugira ngo aje muri sport canke kugira ama exercice physique, akaba rero yaciye yisanga ngo amabere yiwe abandanya ahubwo aba manini gusumba. Uyu mwigeme akaba avuga ko afise ikibazo kuri nabwiye, afise ikibazo c'uko umugongo wiwe utamworohera, aho avuga ko kugira ngo ashobore kuryama mwijoro ngo
afise rero position imwe aryamamwo kugira ngo ashobore kuryama neza kuri kote y'ububafu, noneho ngo bikunde rero ubuzima ashobore kubworosha. Uno mwigeme ko ndabwiye ko yagiye muri mituweli ico bita NFS hano mu gihugu c'Ubwongereza, hano iwacu ngira ngo twovyita mituweli. Akaba rero avuga rero ko yagerageje kugenda kugira ngo bashobore kumugabaniriza, ariko bikaba kugira ngo bamuhe uburenganzira bwo kuja kwibagisha, ariko bikaba bitakunze. Ariko nkuko nababwiye rero akaba abandanya arondera.